Ubu ni wa munyagihugu wo muri komine Gitaramuka ku mutumba Gasasa. Twarabwiye yuko yitwa Nkurikiye Gaspard. Twarabwiye kandi ko avuga yuko arenganywa na Ntahimpera Evariste. Ntahimpera Evariste akaba ari uyu mutama ari kumwe n'umukobwa wiwe. Ubu Gaspard rero avuga ko ariko ararenganywa, avuga ati uwo mugore canke uwo mukobwa wa Varisito ngo n'umugangakazi ngo uyu niwe yamufashe mu kanigo, baraheza atabagwa n'abanyagihugu. Kandi rero ngo ivyo vyabera imbere ya Opeji. Mbega none kuva aho tubivugiye Gaspard yoba yaratunganirijwe? Gushika ubu ntaratunganirizwa. Mbega none abategetsi bategerezwa kumutunganiriza boba batumvise akamo twabateye? Barakumvise. Twebwe nyene twarihereye ubwo butumwa inbox Buramatari na Musitanteri. Mugabo kubera vya vyubahiro vyabo nyene bigereza hejuru ntaco batwishuye, ariko twarabonye yuko ubutumwa bwabashikiriye. N'ubu munyagihugu nyene amaze kurungikira ubutumwa inbox Buramatari, birabonekera no mu nyishu yamuhaye. Ego hama ndagize bwa Kenya kubahwa Buramatari w'intara yacu nziza ya Karusi. Ndi wa mwene gihugu wo mu Gitaramuka Nkurikiye Gaspard. Hanyuma by'ukuri nije ndungice iyi foto y'uwo muceri, nsaba ko mwofata ingingo ku kijyanye n'uyu muceri zishobora korohereza umuryango wanje, mbere ndetse n'igihugu canke n'ico agaciro k'umuceri kogira, kuko iyo umuceri weze uratanga amatagisi kandi umuntu wese agashikirwa. Hama rero ico nasaba twisunze nkumbure aya masezerano ari hagati yanje na leta ibicishije muri komine, by'ukuri nk'uko nakwandikiye ikete ndasubiye mu kuvuga kandi ko Musitanteri yanyandikiye ikete ryo kumpagarika jewe imbuto ziri mu matuta no guhishira zarahishiye ntafise ahandi hantu ndazijana. Hama rero nk'uko nanditse ikete n'ubundi ivyo ndiko ndasaba, nsaba ko mwompa uburenganzira bwo kubagara umuceri, kubera arimwe mwafashe ingingo ko nkumbura umuceri uhawe Ntahimpera Evariste, kuko ubu tuvugana urabona ishamba nyakubahwa ingene ringana. Hama rero sinzi ko ibintu bishobora kuzoba vyiza hagati nkumbure y'umuryango wa Ntahimpera n'umuryango w'iwanje. Ati gute? Ndibaza ukuntu azoza kubagara umuceri atateye, kandi si yoyo ntiyimuka. Nibaza ko urubanza rwobandanya kugeza nkumbure hageze yaharima hataraboneka iyindi ngingo ivuye mu butungane yotuma ihindura ikete Musitanteri yanditse. Aho urumva ko umuntu atosubira kugorana, yoheza agashikirwa akarima. Mugabo no munsi ndibaza uburenganzira bw'umurima n'aho ata amategeko tuzi nyakubahwa, nari nibaza ko noba nkibufise. Sinzi rero, nabasaba nk'umuvyeyi arongoye abantu bose kandi wo gutunganiriza bose ko mwogira ico muvuze kuri iki kibazo c'uyu muceri, umuntu akawubagara niba vyokunda, kugira ntibahavure bizana iyindi ngorane hagati y'abenegihugu murongoye. Murakoze, muhezagirwe, mwarahezagiwe nyakubahwa. Murumva yuko ubwo ari ubutumwa, iyo ni audio ubu munyagihugu yarungikiye Buramatari. Murumva yuko yagerageje kwicisha bugufi uko ashoboye kose, kandi ivyo yavuga birumvikana. Bantu b'Imana, abantu naho bo mu matata ameze gute atarabagesera, dufate yuko mu muryango bariko baburanira inka, umwe ati niwanje, uwundi ati niwanje. Urubanza rugiye mu bashingantahe bakabumviriza, iyo nka barayiturutsa bakaja kuyiragira, iguma ngaho mu ruhongore yicwa n'inzara, iguma yanaga yabira. Nimwiyumvire baciye bavuga bati inka natwe turayipfunze ntizosubira kurisha uru rubanza rudaheze.
abo bantu bagabo ntibo barabamenja. Oya, mbwira namwe, inka ikamara kabiri gatatu itaja kurisha ngo nuko bafitaniye ingorane. Ngiyi indwi irarangiye bati ntiva ngaho. Iyumvire, inka imaze indwi itaja kurisha, n'uguhaguruka ntiyo bigishobora guhaguruka. Ubiravye neza rero, uwo muceri w'umunyagihugu Gasupari warapfunzwe. Umuceri waraye uriko urarengerana kubagara, kandi murazi neza yuko iyo umuceri urengeranye kubagara utaba ukizana canke utaba ugitanga umwimbu ushimishije. Noneho n'ibigori murazi yuko iyo biraye ntubibagare, murazi yuko buca buba bubi ibigori bikabenja, imirare ikabinyoha. Abari mu muceri barazi yuko iyo umuceri urengeranye kubagara bica biba nabi, umuceri ukimbuka uko utategerezwa kwimbuka. Kandi murazi yuko baca bashiramwo na angeri. Uwo bakomoreye umurenzo, uwo muceri ariko arawukorerera, uwo bawatse niwe ariko arasaba ati bagabo, ko mfitaniye amasezerano na leta, kandi ayo masezerano nkaba ndayafise ari mu minwe yanje, naho dufitaniye ibibazo n'uyu avuga yuko itongo ari rwiwe, nkaba nateye umuceri wanje mwese mubona nawe ari ngaho, mugabo mukaba muriko murambuza yuko ndawubagara kandi nawe ntawubagare, nimumpe uruhusha jewe ndawubagare, urubanza rubandanye. Ati murazi yuko umuceri usi wanje gusa ni n'uw'igihugu, uwo muceri uzotanga amakori, uwo muceri uzofasha abanyagihugu, uzofasha umuryango. Ngaho none bagabo, uyu munyagihugu mwumvere ko aravuga nabi. Inyishu rero yemeza yuko Buramatari yabonye ubutumwa bwacu niyi. Uwo munyagihugu yaje kumubwira muri iyo audio, Buramatari aca aramwandikira ati none wewe ko wituye bajya wituye uturega, uracandonderera iki ko ivyo nakubwiye utavyemeye? Bandanya witura bajya nyene, numvise wababwiye vyinshi, nizere ko wabituye ubizeye. Warabonye ko twananiwe kuko waragaye ivyo twakubwiye twebwe kandi ntitwisubirako. Aha rero umuntu yoca yibaza ati Buramatari yavuze yuko uwo munyagihugu yabareze kwande, iwacu canke kwa perezida? Kuko umunyagihugu yatabaje perezida ati perezida, jewe nukuri ndasavye yuko mundenganura. Buramatari rero ngiraweka avuga ati none ko watureze kwa perezida ugomba tugirene, naho watureze ijya ngingo twafashe ni ntabanduka. Bantu b'Imana, nukuri tube tuza turitonda, twicishe bugufi. Abanyagihugu badusavye ko tubatunganirize, kuko iyo witwaye kutariko uri mu mabanga y'igihugu umaze kuyavamwo uragira ibibazo. Ego basi hariho ingorane y'itongo, okay? None uyu munyagihugu ariko asaba kwibagarira umuceri yateye, atewe uwo muceri uraraye, reka ndawubagare hanyuma urubanza rubandanye. Uwo munyagihugu ariko aragira nabi ga yemwe. Basi nibapfume barungika uwo bahaye aho hantu aje kuwubagara, hanyuma urubanza rubandanye. Niyo yaheza kuwubagara aho hantu hakamwegukira, okay, azowutware. Niyo atahatsindira, uwo munyagihugu azohatware kandi atware n'umuceri wiwe. None vraiment baretse uwo muceri w'umunyagihugu kononekara, turetse nuko uwo munyagihugu azoba hombye, n'igihugu kizoba gihomvye. Umwimbu wabonetse mwico kiyaya hazoba hari kivuyeko. Rero vraiment ndabona yuko abajejwe gufata ingingo kuneza y'umunyagihugu n'igihugu. Ibintu vyo kugara ntaco bimaze na gatoya. Reka mwumvirize Varisito ingene yasiguye ivy'iryo tongo ingene ari giwiwe. Mu
gihe mushaka kumenya ukuri neza ndashobora kubarungikira impapuro zose zerekana ukuri kuri muri ruriya rubanza. Hanyuma biragoye kubona umuntu ashobora guserereza umuntu n'umuryango, hanyuma akaba yihaye no guserereza inzego ngo ni uko bahavuye babona ukuri kuri muri urwo rubanza. Uyu mugabo ni umwishwa. Umwishwa rero mu mategeko y'Uburundi ntatorana kwa na rumwe, ico kirazwi. Hirya y'ivyo abesha ngo naho yigazuriye, oya, ni ukuvuga iyo mirenzo canke amaparisere yose ari kuri iryo tongo nije nayagazuye, hanyuma igihe urwimo rwaba mu Burundi ndahunga, nyina asigarana itongo n'ivyo nari ntunze vyose. Hanyuma mpungutse nsubira mu vyanje, bituma twaciye tuburana, yifuza ariko aranana ngo ntavemwo, hanyuma baca sentare imusaturira igiseke. Ico giseke kiriko rero niyo mirenzo yiyitirira, ni ukuvuga yakoreramwo nyina kugeza muri 2014 bakora amanyanga ngo yamuguriye be na mushikiwe. Ayo manyanga ategwa ashigwa ahabona, biragaragara ko bahavuye banarenga ingingo sentare yari yarashizeho yuko hakoresha atahagurisha canke wagira uwahagabira. Ivyo vyose yabirenzeko, yapfuye yarabirenzeko. Uwo muhungu wiwe rero ntashaka kuvamwo. Avuga ko amaze guhunga urwimo aho rutereye ko imirenzo yasigayemwo mama, hanyuma akaba ahungutse yategerezwa gusubira mu byiwe. Urumva ko avuga ko yahungutse nkumbure mu 2005, hanyuma nanje kuri iyo fishe leta itanga ino mirenzo iyiha n'abandi bene gihugu, urabona ko handitse ko mu 2014. None ko yari hano mu Burundi atari mu buhungiro, bayimpa ko iyi myaka yose ndahari atari bwamburanye, none ko ataburanije abantu bari batanze iyo mirenzo ico gihe. Ikigira kabiri, hari abandi bantu bahari n'amazina n'abashika kuri terebo yasangaho bava mu mitumba itandukanye, nabagererwa base canke yarabagujije. Hanyuma ikigira gatatu, imirenzo avuga arisigwa na mama, amaze kubona bihindutse hakaja muri leta, yarayimuguriye. Abagiye baza guca imanza bose yarabibemereye ko afise impapuro, niyo yayiguze yisunze iki ko imusozi ho atahamuguriye. Niki rero mvuga kubahwa iryo tonga avuga ry'umusozi ntaco bipana n'uwo mwonga wa leta. Hariho n'abandi bantu niba bashaka gukura bakure n'abandi bahari, mbwa ntiyirabe mu mutwe jewe, urumva ko nobandi ko ndarengana. Ego, hanyuma murakoze. Nico no bivuga ko ibisigaye impapuro z'amasezerano dufitaniye na leta ibicishije muri komini ndazifise, narabibarungikiye, mwarabibonye. Ego, hanyuma icya gatatu nibaza ko ndacafise uburenganzira ku murima wanje, kubera ko amategeko avuga ko naho leta yoba igomba ihasubirane yonyene, kuko ubu siriko iraharondera, irateguza nyene ko hakorera canke abahakorera bahasubize mu kiringo cumvikana. Ubu rero ntibanteguje, niyo mpamvu umurima wanje uri kurapfa, n'ivyo nonekaye byose nosaba n'ubundi ko ubutungane bwokora ngasubirwa mu vyanje. Murakoze. Nta kindi kintu twosaba, murumva yuko nawe nyene asavye ubutungane, ati ubutungane nibukore. Nta kindi kintu tuguma dusaba duti ebagabo ababijejwe nibuzurize aba bantu. Ibi biterwa, iki giterwa c'umuceri nikireke kugwa mu mporero. Nimba hazova itoni, aho usanga iyi toni azoyidandaza ikaja gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Usanga uyu muceri nyene ari wo
abo bategetsi nyene base gutunganya ibi bintu bazogurako bagiye mu butike canke bakagenda mu isoko. Turasubiye gusaba mwebwe mwese mubijejwe mwumvise kano kamo ngo mwikubita agashi mwiyambika agashambara iki kibazo mugikure mu nzira. Ariko none kuguma tuvuga ibintu tubisubiramwo ntibatera n'isoni? Mwibuke mwese kugira subscribe, jeme na partage. Mufyonde no kuri kakazogera. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.